Okay, murakoze cyane. Akazina kanje nitwa Dusenge Déborah, nkaba ndi umuyobozi w'ishirahamwe ryitwa Akiwacu. Tukaba dukorera muri quartier Gihosha, avenue du Saint-Esprit, numero 52. Duhereye jewe igihe nariko ndiga kaminuza, nari mfise icifuzo yuko nokora ibintu vyiwanje, nkabona ndiko ndakora, nkabona nyene nahaye n'abandi akazi. Ico nico kintu nari mfise mu mutwe nk'indoto. Basi rero ndonse akazi muri Kenya, naciye mvuga nti vyiza nuko noca mfata umwanya nkiyunga n'ishirahamwe ry'abadamu. Niho naciye ndondera ishirahamwe ryitwa Kiyanga Project ry'abadamu, baca baranyemerera, nca ntangura kwiga rero ibintu nyene vy'umwuga, kuko ni ibintu nari nsanzwe mfise kuva kera. Ndangije ngarutse mu Burundi, niho navuze nti ninasubira mu Burundi ndifuza yuko nzogenda kwigisha abarundi bene wacu, cane cane abadamu canke nk'abakobwa babandi usanga bahevye ishure, bari mu mafamiye atishoboye, kugira ngo nzoce ndabigisha nabo nyene, hama turabe ukuntu dushobora gufashanya. Ego murakoze cane. Ngitangura aho nukuvuga maze kugaruka mu gihugu, hari mu mwaka w'ibihumbi 2016, niho natanguye gukora buhoro buhoro jenyene. Mu nyuma nca ndavuga nti harageze rero yuko negeranya nk'abadamu, nca ndagenda kubarondera ndabigisha uyu mugambi, bamwe baravyemera. Mugabo ikibazo ariyo ntambamyi ya mbere nahuye nayo, benshi baza kwiga biteze yuko baronswa n'amafaranga. Mugabo naca ndabasobanurira yuko jewe nje kubaha ubumenyi ku buntu. Mugabo aho nize ngura materiel, ndiha n'umwigisha. Mugabo tuvuge nk'akarorero, twatanguye turi 10, uno musi ejo haca hatonda 5, hirya y'ejo ukabona haje 3. Ku nyishu naronse yihuta, naciye mvuga yuko nzojana n'abarya numva babishaka. Aho niho gusa navuze nti uyu niwo muti. Uko rero niho naciye ngenda mfata bake bake, bahejeje nkaca ndonka n'abandi uko nyene. Hama maze gutangura aha rero, kubera ihinduka ry'ibintu nyene mu gihugu, ugiye ku isoko ugasanga nk'ibiciro vyahindutse, rero ya produit yawe bikaca bikugora ukuntu ushobora kuyicira amafaranga. Kuko nk'abakiriya benshi usanga bashaka ibintu nyene vy'amafaranga makeya. Mugabo aho naho tugaca twiga ivyo wokora bijanye bijanye n'amagroupe y'abantu uko bagenda batandukanye. Aho rero nashatse kuvuga yuko ikibazo cose, inyishu ya mbere haba harimwo ukwihangana, ukaca wiga ico wokora kugira ngo akazi kawe kabandanye. Je novuga ko ikintu ca mbere gikuru catumye ntora iyi domaine, nasanze ari ibintu vyari biri muri jewe kuva kera. Kuko kuva kera nkiri muto nakunda gukora utuntu tw'udusakoshi mu nyuzi, vya bindi bita crochet, utuntu two gufuma, utuntu two tuntu nakunda kera. Urumva ko nifuza kubona umuntu afise akantu keza yambaye ku mubiri. Ibintu vy'amasakoshi bikaca biba bijana n'impuzu, bikajana n'ikidede, bikajana n'ikirato. Niho rero naciye nisanga mvuga ni jewe ivyo numva muri jewe nzokora, kandi numva ndabikunda cane, kandi nifuza kuzokora nkabona nyene nteye imbere. Ni ibi rero jewe nahisemo. Iyo mico ndayibona mu Barundi, cane cane bakunda ibintu vyo hanze,
mugabo gushika nk'uno musi ndiko ndabona yuko bariko baranana ivyitabira buhoro buhoro guhindura. Rero abakiriya banje jewe mfise abakiriya b'abagabo, abadame, abakobwa, imisore, uko mbona uno musi ndashobora kuvuga yuko turi ku rugero rwiza, kuko baraza bakabona nimba ari amashati, nimba ari amakanzu, kandi vyose bishonwe mu gitenge, kandi cane cane nkoresha igitenge c'iwacu, nico gituma jewe ntuze ishirahamwe ryanje ryitwa akiwacu. Donc mu bitenge vy'iwacu bikozwe ngaha mu Burundi, n'ababikora n'abarundi, ni twebwe nyene abarundi. Ni ukuvuga yuko nashatse gukundisha abarundi, tubanze dukunde ivy'iwacu kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Akamo notera barya abantu bicaye muhira, hariho benshi nzi bicara muhira, hariho na benshi nzi bize amashure bakayaheza mugabo bicaye muhira bakirindiriye yuko baronka akazi swate muri societe kanaka canke muri leta. Akamo je nobatera, nobabwira yuko ica mbere na mbere intango yose iragoye. Umuntu yama nyene yifitiye ubwoba ngo mbe bizogenda gute, mbe nzobaho gute. Akamo nobatera ni ukuvuga nti nimuhaguruke, tubonane ihinduke mu mitwe yacu, tumenye yuko na twebwe turashoboye guhera kuri kimwe ugasanga nko mu mwaka unanishitse ku biharuro 10. Vyiza nuko umuntu ava muri muri ca ciyumviro co kwicara hasi ngo ati ndarindiriye. Ni wewe wenyene uwo guhaguruka, swate ukagenda kurondera wa muntu uzi yuko wewe yarahagurutse kera, uno musi mbona ananigeze ngaha, urya nawe yogufasha. Ama point de vente mfise gushika uno musi ni en face ya en face ya Mutoyi Kigobe hariyo ishirahamwe ry'abanyamyuga ryitwa Colikabe, ry'aba artisan et artistes burundais. Urumva nanje ndi umwe muri bo, ama produit yanje yose nkora ngaha hajya naho niho ndayadandariza. Nkaba mfise rero iyindi point de vente avenue rya barabara rija kuri Bikor, hajya naho ndafise iyindi magasin ndandarizamwo utuntu twanje. Hama hanze naho y'igihugu birashika nkaja mu ma exposition Dar es Salaam muri Tanzania, nkaja na Uganda. Kujya kuntu rero tugenda mu ma exposition tugaca duhura n'abandi banyamyuga n'abadandaza, ugaca usanga ibintu vyawe babikunze. Rero a partir y'ayo ma exposition bakaca bansaba nk'amakomande, ukumva umuntu ngo za mpuzu zawe nabonye ya makanzu yuko nuko ngo ati nkorera nombre autant. Urumva rero ivyo ni ibintu nshobora gushimira Imana cyane. Yego, kandi n'abandi ndiko ndabibabwira bamenye yuko ni vyiza guhindura ivyiyumviro, ukamenya yuko byose birashoboka. Hariho n'abarundi usanga bariko baradandariza ngahe Bujumbura, mugabo bagatinya kuja hanze nk'uko wabivuze kwerekana ivyo bariko barakora, canke ugasanga nko mu gihugu bahamagariye abantu baze kwerekana ibintu. Wewe ni igiki kikumotiva kuva ngaho ukagenda ukirirwa umunsi wose wicaye werekana ivyo uriko urakora, uzi ko ata kintu ugiye gukurayo kiboneka, cane cane amafaranga? Abo bantu baba bari mu buzima bwabo batafise izo mind zo kumva yuko bashaka kujabuka canke kuja muri ayo ma expo, woba inspiringa gute? Jewe nobabwira neza nsubiye kandi nyuma mvuga yuko ikintu cyose iyo uretse ubwoba bukakuganza nta na kimwe woshikako.
kuko iyo bariko baradutumira kuja mu ma exposition, icambere utangura kwiyumvira ni transport y'amaproduit, ni amafaranga menshi, ukaca wiyumvira ya stand ni amafaranga, hotel ni amafaranga. Mugabo ikintu kica kikumotiva ni ukumenya icambere shaka yuko nimenyekanisha, shaka yuko abanani bantu nyene nabo hanze y'u Burundi bananironka produit ziwanje bakazibona. Nivyo uragenda uzi neza yuko utaza kuganya amafaranga nk'uko wifuza. Mugabo kurya kuntu rero usanga ari benshi babibona, baza kugendera, tuvuge mu Barundi bakagendagenda, barabibona. Nibarya rero mu nyuma, kubera ko mu kugenda turatwara n'ama business card, tugatwara n'ama contact zacu, utuntu twinshi, rero barya baca bakurondera. Ukaca ubona nyene nko ku kwezi uronse commande y'amashati, commande y'amakanzu, commande y'ama corbeille, commande y'ama chapeau. Urumva rero ico ni ikintu ntashobora kugaya, kuko kenshi dukwiye kunesha esprit canke kunesha ubwoba, ukavuga nti ngomba ngende, ngomba ngerageze, naho vyanka ngomba nsubire ngerageze. Nko mu myaka 10 iza, ico nifuza, ico mbona nuko noba mfise nk'abantu benshi dukorana, uretse yuko sinavuze nk'abantu bakeya canke uduproduit dukeya shobora kurungika hanze nyene ku bantu bigeze kunsaba ngo nze ndarungika dukeya. Mugabo iyo hageze muci nabo barambwira ngo dukorere amasakoshi, dukorere uduhuzu two muri ete. Jewe ndifuza mu myaka iri 10 yuko atazoba ari jewe jenyene gusa, yuko nzoba mfise nk'abadamu benshi, abakobwa benshi dukorana nabo nyene tukaba turi kumwe, mbona twese twarateye imbere. Ico nico cifuzo cane. Ubu abakozi mfise permanent ni 3. Ego hama na jewe ngira 4. Hama rero babandi nigishije, babandi nagiye niza mfise 13. Abo rero tuvuge ndonse commande niniya nk'ibintu vyinshi, nca ntumako babandi nigishije, tugaca tubikorera hamwe twese kuko ni vyinshi. Ni nayo mpamvu nagenda ndabigisha kugira ngo nabo nyene baze bararonka. Nca ndabatumako bakaza bagakora, mugabo bo baza iyo ndonse commande nyinshi. Ego uyu mugambi ndawufise, si uwo mugambi gusa nawita yuko ari n'icifuzo ciwanje, nuko nobona ubuzima bw'abantu benshi bwahindutse. Nuno munsi nejo nama nyene nimiriza abantu kuza kwiga, kuko nigisha ibintu vyinshi bitandukanye. Donc izo exposition ziri kubiri, hariho iyo tugenda ku giti ciwacu, ni ukuvuga turimenya twe twenyene. Ikintu leta idufashe muri ico gihe ni uruhusha rw'ibarabara. Hakabaho rero nk'iyiheruka nari nagiye Kampala, iyo yoyo leta niyo yari yadufashije vyose. Ego ni ukuvuga zigabuye kubiri, zimwe turimenya, hakaba n'iyindi leta idufata en charge. Ico nosaba leta, nosaba yuko batogarukira ngaha nyene aha hafi, nuko bodufasha kurondera n'amasoko yo hanze kugira ngo tuzoshobore kuba turashika no hanze kure ya Afrika. Ni hahandi navuze imbere yuko ndumunywanyi w'ishirahamwe ry'abanyamyuga b'Abarundi. Ni ukuvuga kubera ko ndi umumambre w'iyo association yitwa Shaza, aho niho rero ndonkera iyo opportunity.
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ikintu namaze gukora kinshimisha cyane kandi novuga yuko cyanshimishije cyane kandi nirata, ni ma uniforme y'amajilin nakoreye Bancobu ya vert kaki banditseko Bancobu manoti. Irya ni komande niniya cyane, niyo yari ya mbere ndonka nashoboye gukora. Hanyuma ikindi cya kabiri, urya nyene Savonor yaratanguje restaurant, aca raba produits zanje nshira hajya muri Colikabe, handi nababwiye kuri point de vente en face ya moto y'ikigobe. Yarashimye produits zanje nawe nyene aja amakomande y'amasupla azoshira muri restaurant yiwe, komande y'amasupla 60. Kuri jewe ibyo rero ni ibintu kabisa bishimishije cyane rwose, nshobora kabisa kuvuga yuko byaranezereje. Ego byaraguhaye n'agafaranga. Ego asha nukuri si jewe gusa, n'abantu benshi cyane. Nta atelier nimwe novuga yo ngahi Bujumbura ntahaye akazi. No muri Ceceni mu Kanyosha hose naragenda ntwaye amarulo y'amatisi, muri Avenue de l'Amitié, mu Gihosha, mu Gasenyi, mu Buyenzi, hose nagendeye ama atelier ndabashiriye akazi. No kuvuga yuko ntiyabaye inyungu kuri jewe jenyene, hari kumwe n'abandi ba atelier hamwe na entreprise yacu ya Kotebu, kuko niho twaronse ibyo n'ibitambaro. Ayandi mashira hamwe y'ubudandaji no batera akamo yuko twoza turashigikiranirana, tugatahura neza yuko nimba uyu muntu w'iwacu yaramfashije nanje nkagera kure. Ikindi kintu je nsaba cyane cyane nuko ho kwama haba ibintu by'ama visite tukamenya naka aho agone nikorera hehe, akora iki, kugira ngo twame tugumana mu bikorwa byacu bya misi yose. Ikindi nosaba nuko boza kugira ngo tuze turanikorera hamwe, bakazana nk'amaproduit yabo nk'abantu baje ngaha kayabona, kugira ngo dushobore kunanikorera hamwe twese.